Mwishirahamwe Parsem turongoye twaramutse dutanguza umugambi wa mbere projet muri programme nini twatanguje umwaka uheze twitiriye mu gifaransa notre argent notre droit mu kirundi ni amahera yacu uburenganzira bwacu afatiye kugene amafaranga ya leta yotunganywa mu muco igihugu gitera imbere mu bisanzwe twebwe muri Parsem twiyemeje gutanguza kwigisha abarundi kubumvisha igituma igihugu usanga kitako kiratera imbere. Murakunda kutubaza barakunda kwibaza ngo kubera iki tuguma handi kwizingwane zatwugarije. Ubu rero turatanguye kandi dusabye abarundi kuzodutega amatwi uko tuzovyigisha vyinshi vy'ingene igihugu gishobora kogorora kikava muri aka kaga. Uwo mugambi rero utanguye witwa bonne gouvernance renforcée préalable à la croissance économique. Nukuvuga abarundi bagomba kumenya yuko nta vuduka ryo gutera imbere relance économique rishoboka ata muco uboneka n'ingana amafaranga ya leta akoreshwa. Ivyo mubwirizwa kubimenya. Ingena sesa bagakoreshwa nabi. No mu muryango basesagura nta terambere rishoboka. Murambwira umuryango bateye imbere basesagura nibishoboka. No ku gihugu nuko amahera akoreshwa nabi anyuruzwa. Ivyo bintu rero byamaze kuremera abarundi. Haragezeho rero abarundi batanga ikori birirwa barakomakori bamenye ingene ayo makori batanze bagarukako kandi n'uburenganzira bwabo. Nico gituma tuvuga tuti ni notre argent notre droit, ni amahera y'iwacu atangwa n'abarundi kandi n'uburenganzira bwacu kumenya ingene akoreshwa. Biri mu mategeko yose y'igihugu mwibwirizwa shingiro n'ayandi. Uwo mugambi rero muje gute? Ubwa mbere hoho turabanza tugashima utwigoro umukuru w'igihugu ubona agomba kugira ivy'intwari bereye bitsimbatana. Murabona ingene yirirwa avuga abasuma iki bayogeje igihugu bayogeje leta ubutunzi bw'igihugu ivyo mirirwa muravyumva. Twebwe rero dushaka kumufasha ku nzira yotuma ukaranda gatuzwa muri igihugu cy'u Burundi, kuko intwari bereye itahari nta gihugu ishobora kuvuga ngo kigo kiratera imbere. Turavye imbere no muri kahise ico bita bonne gouvernance twaragiye turabona neza yuko muri ibi bitabo leta ikoresha mu iterambere, haba izya za CSRP byo kurwanya ubukene, haba ujya mugambi wa vision 2025, haba umugambi w'iterambere plan national de développement ku myaka 10, hose usanga avuga ko intwaro ibereye itegeza kuja imbere. Iyo ntwaro rero ibereye ntishoboka idafatiye mu kuntu abantu bamenyene amafaranga ya leta akoreshwa, budget y'igihugu. Ubwo bashiramwe imigambi prioritaire abarundi bashaka. Mbega abarundi barabazwa canke barakurikirana ingene kirategurwa. Mbega bararonka rapport régulière. Mbega contrôle ibarura isuzuma y'ingene amafaranga yagenze. Abo bayanyunoye, abo bayakoresha nabi biragaragara mu maraporo abarundi bakabimenya. Ahora abarundi tutageze ni mu bisanzwe abahinga ni bavuga bati niyo ntango y'intwaro rusange, niyo ntango y'intwaro rusange kumenya amafaranga gutanga icakora. Ubu rero turashima kuko bwa mbere hariho umugambi wari warabaye wisuzuma bita PFA, évaluation des dépenses et responsabilité budgétaire, wari warabaye mu 2012. Ico gihubaye wari watumye leta itegura ico twita umugambi wo guteza imbere ikoreshwa ry'amafaranga ya leta, stratégie de gestion des finances publiques, wari uhagaze ku bintu bitandatu: ingene amafaranga ya leta yoboneka, ayava mu gihugu n'ayava hanze, stratégie. Ubwa kabiri kwarukura yuko ubwa amafaranga kurikiza imigambi y'iterambere ikenewe yankenegwa. Ubwa gatatu kwarukura ubwa amafaranga atunganywa mu muco. Ubwa kane barakwarukura ubwo hariho uburyo bwo gusuzuma neza ko amafaranga leta akoreshwa neza. Ubwa gatanu hariho kuvuga tutugo
amadone ibiharuro abantu barabimenya biraja ku masite abanyagihugu bakabimenya. Ubwa gatandatu kwari ugutsimbataza ubushobozi bwa ministeri y'ikigega ca leta kuyifasha. Ikindi twaciye dushima nuko iryo suzuma PIFA rya kabiri twabonye ko ryatanguye. Iyo PIFA iyo suzuma rya kabiri twarabibonye ryaratanguye, kandi dutera intege leta iyo evaluation itanguye ntize kuba iy'amasagara cicaro, tuzoyikurikirana kuva hasi gushika hejuru, ihere turabe kurikirazana amareforme yo kiza igihugu. Hanyuma rero ikindi naco nukumenya akamaro k'ibyo gukoresha amafaranga neza n'igiki. Mu bisanzwe hari ikigo ku isi citwa IBP, International Budget Public, yitwa yuko ari mu bisanzwe ni ikigo gisuzuma iyo IBP, ni ikigo gisuzuma kigatondesha ibunyene birushanwa mu gukoresha umuco mu mafaranga ya leta. Ibihugu rero barabiklasa kujya kwa abanyeshuri bakabiha amanota. Ibihugu rero biri inyuma kwa kundi usanga bitari ko birizewe. Urumva rero turavye nk'ikibanza Burundi bufise, urabona ko ico kibanza kitari ciza. Urumva nk'Uburundi mu bijanye no gukoresha umuco mu gutegura amafaranga ya leta muri klasma iheruka mu 2021 ni iheruka muri ico gisata cukura umuco. Uburundi bufise amanoti 9%, bukaba ubwijana n'umunani mu bihugu 120. Urumva iyo buri mu kugira mu kuraba ko abanyagihugu bakoresha babyiga ingene budget kirakoreshwa participation du public, aho Uburundi bufise ubusa kwijana buri muri ibyo bihugu vya nyuma nyene. Hari bijanye na ntuze na no ku ibijanye na contrôle budgétaire dufise amanota 28%, tukamwe ibyo bihugu 112 mu kibanza c'112. Murumva turi nyuma. Muri ico gihe rero uzoronka abaza kugushigikira mu migambi y'iterambere baki. Twebwe rero twifuza iki? Twifuza yuko uwo muco wotera imbere, iyo projet yo gutanguza, kandi tugashaka ko ayo manota aduga. Ayo manota abwirizwa kuduga. Kuja umwana wawe uvuga uti afise esheka uvuga ati ayo manota abwirizwa kuduga. Sakomekero abwirizwa kuduga, na leta ibwirizwa kuvyumva ko tutegeza kuyaduza n'abarundi bose. Ibyo bibanza vya nyuma tubihagarike. Hanyuma ico bica bizana ni iki? Impact nuko igihugu kica cizegwa. Bamwe bazana imitari, batanga imfashanyo, batanga amadeni, bagira gute bafasha, baca biyongera, amahera akagwira mu gihugu, ubukene bwabaye ndanse bw'amafaranga y'agaciro, ama infrastructure n'ingene turi nyuma, ibintu byose urabona ko biri kubadusubirana inyuma, turiko twobihagarika. None Uburundi karashize ingani ibibanza vya nyuma, ubukene, hama ngo nitubone ingene twobuvamwo. Inzira zirahari rero, zirahari tuzikoresha. Ayo rero ayo madokima 8 mwumvana yawe. Ayo madokima 8 ni raporo zitegeza gushikirizwa abanyagihugu 8, ndasubiye mu 8, kugira ivyuko amafaranga ari karakoreshwa bito ko vyagiye mu muco. Ayo maraporo 8 na yawe hari ugambira ico bita rapport préalable oblige. Nukuvuga yuko ritegeza kutumenyesha imigambi ingene igihugu cifashe, imigambi izoja imbere yihuta. Nk'akarorero ntiwoza kutubwira ibindi by'imigambi utabanje kuranka
nkiri cikagurika ry'amatara mu gisagara ca Bujumbura, aya marezo electrique yashaje, aya mazi tubuze, ukaza kutubwira ibindi bintu vy'imigambi, ivyo uri kurabica hejuru gute? Turakeneye ububiko bw'igitoro, urari igitoro catunani, hakutwereka yuko uyu mwaka uri kuragwiza ububiko bw'igitoro, iyindi migambi ukumva ngo hehe hirya no hino. Ivyo nivyo dukeneye, ubure tugiye kubihagurukira, tubwire abantu n'ivyanditse muri bijya gitabo tubimenye. Ubu turabona ko ari ingendo, uzubona imigambi iri kiravugwa, wagenda ugasanga no muri budget nta namwe yanditse, ukiyumvira ingene yanditse iyo nayo igize gute. Kubera iki? Hari abantu bazaraba abategetsi baraye imigambi kumbure bagifite ico bazoyikurako, yamabarishe bironke bazojya kwa mahera kare bakusanga ariko barashira imbere. Tutegeza kuraba rero amahera ari karakora ko kijanye n'ivyo abarundi bifuza, niryo terambere. Hanyuma ico giheze hari ico bita projet de budget de l'exécutif, ijya nteguro ya leta, tukayimenya tukabazwa. Ica gatatu baca bita budget adopté, ijya yo mu nama nshingamateka igatorwa tuyizi. Kuri iyi budget adopté rero, iyi budget itorwa mu nama nshingamateka n'integuro, hari ikintu bita budget citoyen, nukuvuga budget y'abanyagihugu. Iyo budget ni uburyo leta itegeza gutegura budget mu buryo bworoshe no mu kirundi ni wagomba kugira abarundi bayimenye, ive muri vya bifaransa birebire vya macroeconomie bidakenewe kumena umutwe abantu, ije mu bintu byoroshe umunyagihugu muto mutayisome, umushinga amateka hariya yisome. Ivyo bintu vya academique y'ibiki byarangaje kuduza ibintu ngo bikomeye, hari abavyumva tuzobibona, mugabo abatavyumva nabo bategeza kuronka iyo budget citoyen. Iyo rero yitegure tuzoyisaba cyane. Hama ico bita rapport hagati mu mwaka, kitegereza kuboneka rapport, hagaca haba rapport trimestriel ku mezi atatu, hagaca haba na rapport annuelle d'année hagati mu mwaka. Nimba hazoba revision tubimenye. Mu bisanzwe nka leta, nk'ubu leta yahindutse, iyi leta mu kw'icenda haje leta nshasha irongowe n'umushiranganje wa mbere mushasha. Haya je byarantangaje kubona ata revision budgetaire, uko wita kufise iyindi migambi ukabona ivyacewe canke iyindi ubona yo bagenze nabi, ukazana bishasha ukaraba ingene ubigorora. Komanteske tugera tugasanga budget y'indero iri hasi, ayo mafaranga yagiye he? Ko tubona hari miliyari amajana 600 bawiyongereye muri budget. Izo miliyoni amajana 600 indero itaha amahera, ni nyabaki yo tugiye kubiraba. Hakaba rapport de fin d'année, ijya rapport itegeza gutangwa. Hagaca bari n'icita rapport d'audit, no kuvuga audit. Ubu turakene kuzobona audit y'amafaranga ya leta. Ijya budget, ijya mission juridictionnelle ya Cour des comptes yagarutse, tubone abantu baza kubazwa muri Cour des comptes. Amateko ni yanditse, haratowe itegeko rishasha ry'ingana amafaranga akoreshwa. Tugiye kurisigurira abarundi birimwo, bumvi birimwo aho uburenganzira bwabo aho buri. Zo Cour des comptes zibaza abashikiranganje amafaranga bariko barakoresha nayo igihugu, baze gusigura ingene vyagenze.